yameme n'abantu n'ibyaha byandondera bandi bose bakanwenga ati ntacu maze kuba ibyo byaho utabikoze abantu bakora kwirondeza mugabo kubera iki hariho uburinzi bukomeye bugandana nanje bwatuma ntabwo mu vyaha nkanywe icupa y'urwagwa nkaribabaza cyane nkanywe ibiyeri nkabibabaza cyane nkatama umuziki nkahumagara abo ivyo ni vyaha bikwegera abantu musambanye muga Imana ikandinda kubera iki hari isengesho ryamvuzwe ko rikomeye gose urakoze cyane musubije mu ntahe yo gukizwa kanje nishabintera ikigumbagumba cyo gukunda Yesu yangiriye neza jewe nakubwiye ko maze nzoba kwije imyaka 24 nkijijwe kandi iyo myaka yose ndakubwire ngo uko bukeye numva umengo bibaye bishasha mugabo biva kuri mpemu w'Imana yaduhaye ari we yamara ko aradukundisha Yesu ari we yamara ko araduza urukundo rwo gukunda Yesu ari we yamara ko arakora ivyo bikorwa byose dukora abikorera muri twebwe niho dukundisha Imana Yesu arabivuze uwo ni yazazo komeza bisi byicaye by'amateka n'ibyo kugoroka Yesu mpemu w'Imana yakora ko gikorwa muri jewe rero nkizwa navukiye mu muryango w'abakozi b'Imana bakijijwe sogokuru wanje na nyokuru wanje bakijijwe kera mu 1930 na kangahe na kabiri na gatatu gushika 1935 no bakizwa basogokuru baba ico gihe cabo babita abantu babafata nk'abatwa kuko bakijijwe bahindutse bakirese umwami n'umukiza biswa bakizwa mu gihe cy'iwabo byari ibintu biteye isoni mukuru wa sogokuru yahavuye umupastori sogokuru yahavuye apfa ntiyatevye cyane mugabo mu moyo yavyaye benshi barabaye abapastori mvuka muri uwo muryango jewe mbwirwa ibya Yesu nivyo baduhaye igitondo umurango nijoro gusenga twebwe iwacu tukanye nyogokuru wanje yakwijijwe afite imyaka 12 arongorana na sogokuru ntabonye ngo ashingire intahe mugana bakijijwe kera ari umwana ngira ngo batarashikana 12 bahura n'abakozi b'Imana bakijijwe barabana nyokuru twabanye imyaka myinshi twaranakundana naringira ngo nk'umuzukuru mukuru ku muhungu mukuru nije nayo mukuru twarabana naramubona ni gishinga ntahe vy'ukuri cy'ubuzima bw'Imana mu muntu nyokuru wanje yararuhutse yaratashe mu ijoro nyokuru yari umuntu w'Imana gose hamwe afite sensibilité ko cya iteye ubwoba nyokuru tukanye naho yakubangira ngo asinzire yaca yikangura kaje batari umwana tukanye ngaho urabona umwana mutoya ashobora kubona kanoti ka 50 akagatora wayamubarira uri kurajugumira ko yatoye yakubariye ubutumwa yakubwiye ati mwana wanje satani ahagomba kukwica ni ca gikoko amaso y'Imana yagumanye nawe umvise ko ijisho ry'Imana ryagumanye nawe igihe wayatora nawe yoje kuyagura ibiyoba warajugumira dukurira muri iyo atmosphere y'Imana tutazi umuntu atukana tutazi umuntu abesha tutazi umuntu yiba ikitavuzwe n'uko tutazi umuntu asambana mugabo kubera ko kakameremere k'icaka ari mu muntu ivyo vyaha byo kubesha byo gutukana byo kuboregwa byagiye birakura muri twebwe tukabikora vyepe tukaja gutamba imiziki cyane gose twinyegeje tukaba no narakanyavyaha mugabo akanyavyaha gafise umugozi w'Imana uzura gakwega aho kokorokeye mu vyaha bikisha mwe Imana gakwega kuko nagiye kubimenya ntevye narakijijwe bwani ho hari ivyaha ntakoze kubera iki abavyeyi navukiye mu gakiza bari baransengeye hariho uruzitiro runyahira kuja kona vyinshi bitwara abandi vyaha by'ubusambanyi par exemple narinze nkizwa ivyo vyaha ntabizi hari amasengesho akomeye amerekeza kubera iki abavyeyi papa mama baba data wacu basenge bose barabakoze b'Imana urumva basengera abana babo umuzukuru mukuru nari gati nari amfasheri barasengera imyaka yanje imwe igoye y'ubwadoresa nari n'ukuri ndazi ko bari bamareka banzigama kuko hari ivyambuga ni kweki ntakoze ibi vyaha yameme n'abantu n'ivyaha byandondera bandi bose bakanwenga ati ntacu maze kuba ibyo byaho utabikoze abantu bakora kwirondeza mugabo kubera iki hariho uburinzi bukomeye bugandana nanje bwatuma ntabwo mu vyaha nkanywe icupa y'urwagwa nkaribabaza cyane nkanywe ibiyeri nkabibabaza cyane nkatama umuziki nkahumagara abo ivyo ni vyaha bikwegera abantu musambanye muga Imana ikandinda kubera iki hari isengesho ryamvuzwe ko rikomeye gose
hanyuma rero gukizwa kwanje kubera ko ivy'Imana ndabizi mugabo narabigwanya cyane nabigwanya vraiment nashobora kudemontreza ko Imana itariho wana kudemontreza ko Imana itariho wavukiye muri aya masengesho kandi ari kuri jewe abavyeyi bararira mugabo kubera amasengesho ntibigeze bareka kusengera ntibigeze bareka kuvuga Imana nibuka ko nahora mvyuka muri sport mama akavyuka gusenga mu masengesho mu gatondo tukabaca ko turi mu rukato runini cyane ari je niko natera inkato nashushe gose ariko mama ntigeze arambirwa kunsengera niho mutwaro yatanga misi yose ngira ngo bavuze bati mbega wewe mama Claude wewe umutwaro wawe yavuga ati sengera umwana wanje wifura ko atarakizwa kandi bigaragara ko ariko aranyerera aja mu vyaha musengere yari umutwaro wiwe jere mu wo gukizwa nabwira ubutumwa n'umuntu ahubwo nahavuye mpinduka nanye ndabwira umutumwa arakizwa neza uwambwiye ubutumwa ndakizwa ndemera n'umuntu nanje nahavuye maze gukizwa abo umukozi w'Imana mpuzura muhemu yera nahavuye mbwira ubutumwa neza arakizwa neza unakiriho yaritavye Imana byagenze gute uwo numwe mu bambwiye ubutumwa mugabo nibuka umwigeme ico gihe yari umwigeme tuvanye ku ishuri sinasazwe ndamwemera yari umunyantege nke yagendera mu makosa mwamwe nta ntemera arambwira ati je numva ngomba gukizwa ndamubwira ni pe wewe atego arabibari yarabumviriza karabaye basha nibo yagira kizwe jewe nanje ndindiriye iki mugabo kweko nene naranzi neza ko umunyavyaha uja mu muriro ivyo rero vyaragora ingenda vyanka naho nta nkibindi nagwanye ibindi kwari derangement nagira yari derangement gusa adolescence jewe adolescence yari ntuma nagenda mu rusengero kubera ko papa na mama bankariye ama iyo nsohotse nasiga ndabugaranye mu rusengero nkakubita akaguru kinyuma umuryango ukaba wugaye babazi koko dateza kuderana babazi koko dateza ibintu bizari mu rusengero adolescence mu myaka 15 16 ko je mfise imyaka 18 ngeze neza re muri adolescence ikomeye ariko umwami Yesu arangendera nyuma rero uwo mwige mavuzi iyo ntahe niga mu mwaka w'8 mu 9 arambwira ko yakijijwe ndabona na Bibiliya maze imisa byipfuza ndavuga nibasha kabisa yewe gayi uyu muntu niwe menye Imana mbega jewe nanje ndabije n'umurango ndavyibuka ntashe hari nka saa 11:30 mpagaze ku irembo iwacu mvuye ku ishuri aho niga ndangamiza ku ijuru mbona igicu cyo ku mugoroba kimwe ceyutse neza gisa na bleu ico gicu carambwiye ubutumwa mukozi w'Imana aho igicu carambwiye ubutumwa rero kiranjanjagura ijwi rimbwira mu mutima irambwira ngo urabona kirya gicu murabona ko gisa neza cyane kirya gicu cyo ku mugoroba kitarimwo afite abari ijuru bitarimo igicu oh gisa na bleu nizuba riseko yarenga mugari ifise imishwarara imeze neza igishwaramwo ari igicu gisa neza cyane ati hari ahantu ubona heza hariya niyabera bose bize Yesu Kristo bazoduka bagiye mu ijuru atarika batazomwizera bazoja mu muriro udashira nja numva umutima ati kwa ndahagarara ndashihweza neza ndavuga ni kweli harya niyabera bazoja mugabo jewe sindimwo ko n'umunyavyaha hari nko ku metero 5 zo muhira nangenda bwe ko nashitse muhira namaze gufata ingingo yo gukizwa naba mu nzu yiwanje je nyene ya data wacu ca ndinjira narasenga ivyo bintu byabaho byo gusenga pe yaho ndaberuka niga ko mu gatandatu nabwira Imana ni Imana jewe sinshaka kuzoja mu muriro shaka kuzoja ahantu mbonye heza kuriya nzi ko abera bazoja ivyo sinjo nabibwe n'umuntu numwe nivyo nabwiwe n'abavyeyi kera byari muri jewe jambo y'Imana ngo tutabora iyo jambo ryagumye mu mutima ryuko abanyabyaha bazosha byuko bagorotse bazoja mu ijuru abize Yesu Kristo bazoja mu ijuru babane nawe ibihe byose abakoze ibyaha bose nabo bazoja mu muriro bashane na Satani ibihe bidashira ivyo nta butumwa boni nari nkeneye byari mu mutima wanje narabibariwe kera kandi biraja muri jewe Imana irabibika kugeza igihe kigeze cyuko jewe ngizwe shagasenga ndasenga iryo joro ryo gatanu teke 18 z'ukwezi kwa gatatu 1999 bukeye ro 19 samedi mama ava gusenga mbona zananye na batante nibereye imbere y'inzu iyo nzu yiwanje bo yari nk'iyiwanje kuko monke yayo yubatse arayimpaniyo nabamwe ndababwira nti mama muvuye gusenga ntibasha ninajewe nakijijwe aho bati amen Imana ishimwe bavuga ati yo mana tworibona manuka tubwira ubuntu umwana wacu agakizwa aho ndayivuze ni mama nabasenge babiri bavanye gusenga amasengesho dimanche ya samedi mu gatondo nguma ho numva ndirimbo z'Imana gusansenga numva kabisa nti Claude yakijijwe dimanche mati
bagiye babona niteguye imbere y'abandi na Bibiliya nakubwiye nindaje tuje gusenga rero nshitse hano kwibarabara iwacu ku gasantre hari abagabo twakundana twasangira inzoga nyinshi z'ugwagwa n'ibiyeri barambona bati ya batehe ate hujya muhungu na Bibiliya ndakubarire ko Bibiliya yananiye irandemera wamengo ntwaye nteruye nk'ibuye y'amatona 5 ndaburiyo ndayikwiza sindiburi nyegeze mu mufuko nikwira yose ndamaramara aho hantu nahatambutse numva umenga amaguru arananiye guhagurutsa ngizi soni z'amasa ndaba mfise Bibiliya umunsi wa mbere ndayifashe nk'inyuma y'imyaka irenga nk'itanu nayikorako ngiye gusenga ndinjira muri rwa rusengero nahora njaye abantu bose bakaca bazana protocole zibiri zo kuncunga kugira ngo sinderanje simvuge sinsige nononye ibintu ngo n'umuryango ndabugara indani ngenda nciye bugufi nunamye ngenda hari imbere umuntu yavuze ubutumwa sije nawe yarahejeje ubutumwa ariko aravuga yavuga ngo njya jambo ryanditse musigubuzi ngo fatira utwo tugwebe n'indirimbo ya Salomo utwo tugwebe duto twonona imirima y'inzabibu insigo yatanze nti agakiza gukizwa ijambo ry'Imana ni nk'ibombe mune bavuze ati igrenade n'umwana w'uruyoyo ritera ntibihagaze ugukomera ukwica kw'ibombe ntiguhagaze mu nguvu zateyo uhagaze ubushobozi buri muri ndani muri yo umwana ashoboye kuyidekupya akayitembaragaza yomara abantu ijambo ry'Imana rero ubwaryo n'ubushobozi byarahumekewe ibetangabo kenshi rifise ubusho nubwo urarisoma rikaguhindura atamuntu cyo gukora bavuze ubwo butumwa bwiza sije nabonye baravuze amaso yose yaracunze jewe simpa venderanje ko namenyereye rumba ndumuderanje naherukayo kera ngiye kuderanja gusa nimba ngihumagana ni mu 6 mu windwi umuntu aderanja cyane ntibamperuka bajabona nje nciye bugufi kabisa ntibari bazi ibanga ari muri jewe ko muri jewe muhemu Imana yamaze gutandukanya ibintu amarere bavuze kuyihana nahagurutse imbere y'abandi iyo sene ndayibona mpagurutse ngiye imbere ngo basengere mpfukama imbere y'uwo bwiye gusengera mvuga ni none ubushobozi bw'Imana bushiki ivyamfize ni byinshi bigira binyici atanguye gusenga mbona umuriro mbona inkota yaka umuriro iraje imera nk'iyinsatuye ndaturuboko banshira ko ibiganza abantu bose uwo munsi omenye gusa nasengewe ndasenga ndumva ari kintu cyashe umutima wanje ndumva uracitsemo kubiri nayibona mbere yamaze umuriro inkota imanutse n'umuriro iratanya muri jewe barazengera ndarira ndamererwa nabi ndahaguruka baje kunsengera manyokuru niho rari batante niho bari bandambitse ko ibiganza bose n'umwarimu w'ishengero uyu munsi ari umupasiteri kuva uwo munsi gushika uyu munsi sindava ku mwami sinzomuvako kuko namenye ngo Yesu yavuze ngo nukuri uwizeye umwana w'Imana arafise ubugingo budashira uyu munsi ndafise ubugingo budashira bwo muri Kristo Yesu niteguye kuzoja mu ijuru nkabana n'umwami ubwo buzima rero naho nzomara iyindi myaka myinshi nzokwa muko bukeye byuka nkunda Yesu nirwa nkunda Yesu kuko uwo mwami mu gihe nsigaje kumara mu isazobana nanje hanyuma azonjana mu bwami bwiwe muri yamazu meza yadutegurira ndahashashaye ndahakunda naho ntarashikayo numva mpwemu yarahankundisha ndafise ubugingo budashira naho ubwo mwisi buzohera butekeye ubugingo budashira bwo kuzobana n'Imana ibintu bidashira kuko nize Yesu Kristo umwana w'Imana. Murakoze. Haleluya. Amina. Ntakigumba nanje bro. Ko umuntu wese acaye ukigiye ahura n'Imana, umuntu wese acaye ukigiye ahura n'umwami. Kandi nibaza ko nyamba hari ama-event maryoshe muri ino si byo kubaka ni byiza, byo kubyara, byo kugira iki gusohora abana. Ngo nibaza batakizoza kiruta uwo munsi umuntu yahura n'Imana. Umutima igamushiramo kashe, ikamwemeza ko kuva munsi urubanza rwari kuri we ruvuye. Nago mukurangiza tushimire ariko kandi tunakubaze mu rugendo rwo gukura kugendana n'Imana she n'umuzo musanze umuntu aragira abantu yigirako umuntu aragira abantu avuga ati ni byitegererezo byanje n'ubu umuntu abangana gutya umuntu aragira abantu avuga ati nukuri aba bantu bamwe shoko bakuza abandi shoko badakuze cyane mbwa avuga ati
abo bantu ngenda bafata nk'amamodere mu gukunda imana mu kubaha imana hoba hari abantu nk'abo mu buzima bwawe actually yego ngikizwa nari mfise umuntu yambera reference yari umuntu yitwa Kavura muramuzi yari umuvuga butumwa nasenze imana mana ndakwinginze uzome kuvuga ubutumwa ariko aravuga ubutumwa bwiza naraheza kigwa cyane narigeze guhura nawe n'umupapa ariko arakura ndamushimiye nawe ni ingabire yari muri wewe narayikunda cyane narumva nipfuza kugira kimwe nzo muvuga ubutumwa nkawe kandi ndashima imana ko imana yabishikanye ko aho mpagara imbere ishengero nkabwira ubutumwa bwiza ndamaze kuvyara abatari bake kandi numva umengo ngomba kuvyara mbyare simbyare kurugera mbyare gose nuzuza isi abantu b'Imana abana b'Imana ndo nk'imishaha myinshi mu nyuma uko nagiye nkura n'abakozi b'Imana bakomeye bakirijwe nkumva ngize inyota yo kumera nkabo abantu buzuye mpemu yera ndakunda mpemu yera cyane nukuri abantu buzuye mpemu yera baranyespiye kurondera mpemu w'Imana n'uyu munsi ngifukamira Imana data wa twese w'imiryango yo mwisi yitirirwa ndamwinginga nti ndagusavye mpemu wawe ambemwo anyuzure anganze mbeshweho nawe ndongogwe nawe kugira ngo nkore ivy'Imana igomba nkiri mwisi hanyuma nzove mu mubiri sizi ntayo kugororoka uyu munsi nta nari mu muntu atamafise umuntu arabirako ndafise umukunzi wanje inshuti yanje Chris Ndikumana umurongozi w'igiganiro kanguka n'umuntu nigirako cyane arampezagira nama mfise inyota yo kumumviriza kuko n'umukozi w'Imana by'ukuri iyo ndamuraba ndabona ko yidantifya kuri Kristo cyane mu bakozi b'Imana nzi ari mu bantu badasanzwe rero n'uyu munsi ndamukunda ndamusengera kandi vyiwe gihe cyose ndamukurikirana n'umuntu ari mu ijambo ry'Imana jewe nakuriye mu mugwi witwa GBI Groupe Biblique Universitaire ivyo twamadushira imbere no kuba umwigishwa wa Yesu nizo nyigisho twatanga nivyo twavuga turondera gusa na Yesu kandi tukavuga tuti twebwe Bibiliya niwe mwigisha wacu niwe murongozi wacu n'uyu munsi nama ndiko ndagwana ndondera kuba umwigishwa wa Yesu rero ngabo abantu nigiye ko n'uno munsi naho icitegerezo cacu cambere kidasubirizwa ari Kristo Yesu niwe twigira ko niwe nyanduruko yo kwizera kwacu niwe yagusozereye uwo niwe tutumbera niwe turabira ko niwe reference ijana kwijana twidantifa kuri Yesu mugabo kandi arafise bamwe mu bakozi b'Imana turabirako rero abo nibo navuze gushika uyu munsi bamwe barabizi ndabibabarira kandi ngira ngo nashacane nka Chris Ndikumana turi en contact nawe yarambiye ati ndagusengera n'umuntu w'Imana nemera gose yego nuko murakoze cyane jewe vrema ndakengurutse ndafashe umwanya wo gushima vy'ukuri ikici ntahe ndagicishije ko nkubwirangiriza kugira ngo abantu bumve vy'ukuri ko ibi tuvuga ubuzima bw'Imana tuvuga Imana ishira mu muntu biciye mu buntu bwayo igihe bigombeye umuntu agasabwa kuvyizigira ni ibintu biri pratique kandi birahindura ubuzima bw'umuntu by'ukuri rero Imana ishimwe ko yaguhinduye Imana ishimwe ko inyuma y'imyaka 24 nuricuza yawa waricujije warayivuyemo urabihogoreta yawa warayihogese warayivuyemo mpakashitse mu ijuru n'urugendo rwandanya rero turakengurutse cyane twizera tudakekeranya ko abantu bazokumva intahe na kiro kiganiro by'ukuri nakajyo ko gusuzuma ubuzima bwawe ushaka kuba mu buzima bwawe urakora akazi kurerera abana cyangwa kuriruka n'udufaranga ni byiza mugabo shira ibirenge hasi uyumvire ku iherezo ryawe shira ibirenge hasi uyumvire ku buzima bwawe ubuzima bwawe ku isi n'ubuzima buri ephemer ubuzima buhera mugabo turafise tugana kandi iyo tuja hategurwa no munsi yego kubwo buntu bwatanzwe kubwo buntu bwasutswe igikorwa Yesu yakoze yagikoze ku bwawe nahawe huko Imana ikumurikira hanyuma ukizera mu mutima ugakizwa sinzi ko arakajambo kanyuma wohera heza ko urangiza uce unarangiza udusengera ariko turagushimiye cyane gose byimba mutima isabiragira murakoze gose naje ndabashimiye cyane kuko nakajyo keza Imana iduhaye kuri Shalom TV kugira ngo tuganire kuri bijanye n'agakiza by'ukuri hariho abantu uyu munsi babifashe uko bitari babifashe nk'ingendo shashi igezweho
ubu uzugomba uvuga uti Yesu ashimwe bose baca kwishura ngo amen. Umuntu umubwiye ivyo gukizwa ngo nanje narakijijwe kubera yuko satani yazanye strategy yo ikomeye cyane gose yuko areka abantu bakaja mu ishengero mugabo akayinjizayo imibiri gusa ariko imitima ntibayihereza Imana. Ni jambo Imana yavuze ibivugishije Yesaya ivuga ngo ndi kubereka aba bantu bari mu gice cya 29 aba bantu bama baza imbere yanje bazanye iminwa gusa kunyubaha kwabo kukaba ibyagezwe by'abantu mugabo imitima yabo ikaba kure yanje. Muri Yeremiya ni mu gice c'indwi yavuze ijambo rikomeye gose ati mbega birashoboka ko mwiba mukica mugasambana mukawishoriza abayari imibavu mugakora ibibi byose hama mukaza imbere yanje ngo murakijijwe. Ati ivyo mwabikoze mu maso yanje ni jewe iri rusengero rwanje mwaruhinduye isenga ry'abambuzi kubera ko mu ngoro y'Imana nahera niho bwiza bw'Imana buri abantu bose bakwiye kuza bakamenya ko havugiwe izina ry'Imana tuhashitse byukuri abantu ntibagitinya Imana ntibagitinya ahera hayo. Abantu baraza bafise ivyaha baraza babesha basambanye bigishe bakoze ivyaha bakaza bakaririmba ko ibikorwa byose bikabona umengo ni bisanzwe mugabo nagenda bwira ngo nta kindi harya n'ubwiza bw'Imana buze. Igihe cyo kwa Ananiya na Safira ntimwibaze ngo ni kindi cyatumye bapfa baguye ahantu kubera ko icaha ntisho kuresista mu bwiza bw'Imana. Hanyuma kubera yuko ba Petero intumwa ishengero rya mbere abakozi b'Imana bari buzuye mpemu yera ubwiza bw'Imana bwaramanuka bukabana nabo vyatuma umuntu adashobora kubesha adashobora kuri canga kiya ngo resiste babeho. Mugo uyu munsi murabona abapastori bariba barasambana baragwana baricana bakaza bakaririmba bakavuga ivyara by'Imana Imana ntibice. Nukubera iki? Nukubera yuko ubwiza bw'Imana bwagiye niki kubera ko abantu bazanye ivyaha mu ngoro y'Imana bazanye ivyaha mu nzu y'Imana bice bituma ubwiza bw'Imana bugenda. Mu gihe ubwiza bw'Imana buhari ubwiza bw'Imana buri ahantu hose hari kugoroka ahantu hose hari kwihana ahantu hose hari kwezwa ahantu hose hari guhesha Imana icubahiro ahantu hose hari kubaha Imana bituma ubwiza bw'Imana buza. N'uyu munsi wowe na jewe twuba ahantu tukezwa no kuri gato tukezwa kabisa Imana ikabona imitima yacu yejejwe. Nagenda babwire ngo ubwiza bwayo ni vite fait buca boza kandi buje buca bumurika icyaha cyose kirahunga.